jewe mu buzima busanzwe ndadudura ibintu byo guca gute ndadudura umaze kudiraga umuhungu apana kubimubwira ngo ndagukunda oya mugabo nyene nkabicisha pembeni nkamugurira misi yose ndabikwereka okay mais problème yamayashika misi yose namankunda aho ngo batinya imaze kubipima kangahe Aleta kubindudura kenshi vraiment kenshi abakobwa iyo dukunze umuhungu turiyumvira twavyabana uravyiyumvira mu vyumva ati none umuntu tuvyaranye abana zosa gute canke bazobaho gute ubonye bidaklika mu mutwe tushira pembeni ngari sawa avuga ati sawa turashobora gusohokana najya n'igiki wibaza ko umuhungu yogukorerwa cufuwa ivyo bakora vyose kumenyana n'abakobwa cane ntavyikunda no nibisanzwe kandi ndaganira n'abahungu mugabo hariho niveau yindi ubukora sarishwa ati allo ariko arasarishe garagabanya kariro gabagabanya ubushuye bwabaye bwinshi nimba ari umugenzi wawe hari ahantu mutarenza nyine ubugenzi mugabo ubwiye ibindi bintu kibagira ko ufite umuntu musohokana mbe Aleta novuga uwo wundi wa mbere kugira mutandukane yari ikosa giwawe twigeze dukundana yari good food for real ndabiririmba mu ndirimbo ko namunye rimwe antangara rimwe mbafashwe Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo n'ashamuvuga muri industry Buja Flavor. Nguko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana hama dusura dukengurira mwe bakunzi ba Buja Hit TV mugani wa babandi bakunzi ba Bude. Bimeze gute? Ni sawa. Biraza leta. Yego. Waba wibaza ko yitwa nde? Aleta. Oui. Biraza neza. Ni sawa. Bien. Yego. Kumenga inyishu zawe ziri hafi cyane. Ni sawa. Ndikunda. Urumva neza ndagusabye wisante à l'aise. Yego, ni sawa. Meze neza. Umeze neza. Ni Aleta kuno munsi kubgawo umuntu musi kugenda gute? Umunsi uko genda neza. Niko ndashima. Right now tugeze ku mugoroba 18h. Ubonye ni hafi 19h. 19h oui. Kuva mu gitondo ushakora amasaha urabona ko program ko wari wayipanze kuri kwiragenda. Ego yabaye nahise programme yo kuja muri studio mu gatondo kuririmba ego nagiye nahise programme yo kuza ngaha naje donc bimeze neza cyane bimeze neza Jace ni Aleta je namuzi muri Pro Music ndamuzi muri Miss Burundi ariko ntiyabaye ni Aleta rero umuntu akeneye kumenya mbe Aleta kweriki ataronsamage gutwara Pro Music mbe wibaza ko ari kubera iki Aleta kubera iki inshuro shika kuri zibiri zirenga zine zose dubagura unakira double si utriche basi siwezi triche unajua Mungu akitakupatia anakupatia ni hari bwagere kandi usi bisaba ibintu byinshi ona nta bisaba uburyo bisaba kwitanga birasaba n'ubwenge bwinshi birasaba n'amashance bisaba juste abari Imana yapanze yo kutwara ubwenge bwinshi bisigura ko Aleta dafise ubwenge bwinshi ubwenge ndabufise ariko si bwinshi gusa peut-être ngira oya ni bwinshi bifite ubwenge bwinshi vraiment bwinshi apana bumwe bwo kwishuri cyane ubwo mibere bisanzwe kuba ucangamutse bwa buyiwayi kudatinya kubahuka ngani ko ntafise rero urafise amasoni ndafise amasoni murabona n'ukuntu ameze n'ukuntu twatanguye n'ukuntu arameze uratinya ko umuntu Imana yatuje gutinya no tugatinye cyane gusa zo turuba nibyo gutinya ariko ugiye kubihera gutinya niko bihera ugiye kubinyura kugiye kubihera kwera ugiye mu bya muri monde ya music ibyo gutinya bisaba kucugira navyo guke kuko n'umugani naronse mbona ibintu nabonye narafu yarigeze kubimbwira yarigitinya avuga ariko papa we yaramuhanuye gati ifu kudatinya zurarinda kuko umaze kuba Aleta ujya tumenyereye muhira abatandukanye n'abawundi tubona mu clip video aba batandukanye n'abawundi tubona kuri stage kumbure byo rusanzwe ubizi cyangwa n'ibyo wigirishije oya ndiko ndaririmba sintinya gusa hageze yuko imbere y'abantu sintinya gusa hageze yuko saba abantu ngo bamfashe cha niyugara Jace bakunzi ba Buja Hit TV ni Aleta rero muri plateau za Buja TV mbega wibaza ko Aleta bari muri plateau za Buja TV gukora iki yaje hano nyene twamaye ubutumwa ndakoma invitation nawe nyene kwera ari muri bamwe bari muri industry nawe nyene arafite cya nuvuga icafashije cyane mu guduha indirimbo ziri mu butumwa kugira ngo bigufashe uri mu rukundo cyangwa bigufashe
uba ufise uwo mubakanye kugira ngo mugire kakantu ko kwimvanamwe neza sivyo na Galeta avuga indirimbo nyinshi z'abarundi maze ko ari z'urukundo cyo gitona jinguze kubabaza ibibazo byinshi by'urukundo barabituririmbira tuja tubibaza mbega nivyo babayemwo nabo nyene nico gituma nkunze kubibabaza cyane nanje nzokomanda bibabaza gushika aho tuzobimenya nibaza ko nabangize nabi Aleta oya nakimwe bimeze neza niho yana nakimwe arabinyemere mugabo ni bon ni Aleta rero ni indirimbo yawe kumbure umuntu ashaka kumenya mbega indirimbo yitwa gute yitwa niwe nifuza ni wewe nifuza niwe nifuza niwe nifuza niwe wifuza iri kuri YouTube channel yitwa gute Aglaé Aleta Aglaé what a meaning of Aglaé Aglaé ni Kigiriki gifite isiguro zibiri umuntu amanezerewe kandi kikaba gisigura déesse de la beauté n'umwana wa Zeus umukobwa wa Zeus le roi Zeus le dieu Zeus le dieu Zeus Imana yarabayeho mubatemera Imana dusenga peut-être ngira yarabayeho ntibyitera ntiyabayeho esho ko yarabayeho ko ico gihe cya Yezu baravyemera ko bibaho Jesus yarabayeho le dieu romain le dieu grec barabayeho ngira for real baravuga birimo muri Bibiliya kwemera Imana okay muri zamani Imana itemera Imana idakunda ko tudusenga igese no vuga ni Aglaé Aleta ni YouTube channel yawe kuno yitwa ni indirimbo yawe yitwa gute niwe wifuza kwereka ari we wifuza kwa ndirimba kariwe ne nifuza niwe nifuza ni nuvuga ni true story à 80%. 80%. Ibisi 80 kwijana nivyo. Waririmbye uri mu rukundo? Nayanditse ndi mu rukundo. Wayanditse uri mu rukundo ariko uririmba utari mu rukundo. Kuko nayanditse muri 2011 ndaririmba muri 2020 ku rukundo rwari rwararenganye. Ngo rukundo rwari rwaramaze kurengana. Ariko ntiwari mu rukundo n'ubundi muntu. Ego naye mu rukundo n'undi muntu 2020 nyene turaza kwimenya naco sivyo none mugabo nivyo kubera ndekoje kubera ngo menye kubera yuko ni indirimbo nyinshi bakunze kuvuga yuko ngo kenshi umuntu ngo ari mu bintu biromorohera cyane iyo ari muririmbyi akandika ari muri ivyo mishanga yicikwe nizo ngorane birakorohera cyane kurandika cyo gutunda kwa mbega ni true story wachumubwira ati ego naririmbye 2011 ariko ncenda ishira ku mugaragaro novuga ndayiririmba nje muri studio 2020 ni feedback maze kuronka zimeze gute Aleta feedback abantu bayakire gute barayikunze bandi bakasaba yuko nokora izindi bashaka gutamba abakunda ivyoroshe barayikunze abakunda ama lyrics abari abatanga umuziki ibintu bivugije professionnel abantu bamwe bashaka tumwe tugenda buhoro abantu batahura umuziki kumwe hari abantu bakunda ibintu biri bigoye uvamye n'abandi bakeneye ibintu biri simple bitambire gusa donc abo bose urabumviriza hamwe kabakora ico bashatse ni Aleta izo ndirimbo zitambitse kuri razo ziduha kwere tuvyize kwambwiye kuri cyane niyo ndirimbo jewe nakuze ntamba umutamvyi tamba no ndirimbo ndatamba oya biraboneka ko ari bago cyangwa bakabashira muri slow motion baratambye ariko bashira muri slow motion mwaratambye bacabashira muri slow motion for real tubyizereka ko muri yacu ambiance naratambiye kuri rythme y'indirimbo gusa natambye ama dance nyene ari classique voilà yanyene byari bijanye n'indirimbo yiwawe ni watubwiye yuko rero ati wayiririmbye uri mu rukundo mwibaze ko umukunzi wawe nyene yarayumvise uwo mwari muri kumwe muri 2020 cyangwa muri kumwe muri 2020 arimwo yarakiyaje mu ndirimbo yaraje ari muri clip video Vega ari hehe umukuzi wari hehe muri clip uyu tubona muri kumwe atawuzi ntawe no kubwira ni mubeje tubona muri kumwe oya sinakinisha umuntu turi kumwe mu rukundo mwaca mukina atutagize mariage urumva nuwa oya ntawe no kubwira yaramaje he bazi ari muri kuri kintu ndashaka kumuvugana kubera ntavyo numwizera cyangwa utinya ko bamukwiba oya ni biri official ni biri official oya narahiza kudraga neza oya ni bisanzwe yarahejeje kudraga waravyemeye geze nyicho bisa nuko tuza kwimenya hanyuma kumbere yaravyemeye canke ntiyavyemeye sivyo none Galeta ariko nizere yuko indirimbo yarayumvise yarayimumvishije yaramenye n'igituma wayanditse no arimo mu ndirimbo yaramenye basi gituma wayanditse n'igihe wayandikiye yavyakiye gute kuba indirimbo wayanditse ko rundi muntu mwari muri kumwe mu rukundo
kugira iki none indirimbo nari gufuha ati nk'imyaka 9 nari gufuha kubera ivyo ujya wundi birako byaraheze mugahebana bigatandukana bikaba biheze navyenye gute kuri indirimbo yanditse kuri uwo muhungu none dukunda nazi ko ndirimba ariko indirimbo yanditse kuri uwo muhungu nawe ndashaka kumwandikira indirimbo nico nari nkene mbegura amaze kumwandikira indirimbo for real ni indirimbo twumva uriko uraririmba uvuga ati niwe ukunda turabona mugira nuvuga mariage wama wifuza ko uzogira mariage nzoyigira Mana ntiyabishaka tirari Imana ntiyabishaka sinibaza kirabishaka wowe ico wari wifuza ko uzogira mariage bigenze gute haryari nko mu myaka nk'itanu imyaka 5 muri imyaka tugezemo cyane nko guhera mu myaka 5 igenda 2025 cyangwa 2025 tuwede ku 2025 hama tugenda sike mu 2025 gushika mu 2026 27 28 gushika kuri 30 kubandanya okay sike imyaka 5 tugenda 2025 ntishiremo why ntiharagera uracisuganya uracarondera bya bindi uracarondera ni aleta bavuga yuko ngo umukobwa mwiza ni wa wundi yoja mu rugo afise ibintu vyiwe canke ni wa wundi uwo nyene wa wundi agenda mu rugo afise ibintu vyiwe for real kubera ikintu mu bigomba gutyo kubera ugiye ku mugabo vyose aba bifise kandi umugabo agiye umugabo singene kuba umugore ari dependant ku mugabo kuko umugabo agoma ari umwana w'uwundi nkeneye kazo nkunda akabona yuko nakagira nayo ikintu atinya akavuga ati aleta atafise adushobora kubaho sigma ndi wa mugore umugabo atampaye relation sishobora kubaho abana kuko umugabo arashobora urukundo ni ikintu gihera ntaza babesha ngo urukundo ngo ni mirele na mirele urukundo rurahera rudaheze rushobora kugabanuka donc abantu benshi baragumana muri mariage kumva uzinda atari urukundo rero nkeneye yuko tuzobana atari urukundo gusa ruhuje gushika umugabo avuga ati ntafise aleta mu buzima sishobora gutera imbere donc avuga ati aleta atamfise arashobora kubandanya abaho donc arafise ivyiwe n'umugore akora donc akanyuba akavuga ati ndafise umugore akora azi kurondera ubuzima apana ati umugore wanje makarangora ngivyo no sivyo ukeneye mbe aleta ko turija muri monde bavuga yuko ngo abakobwa muko muba benshi ngo abagabo ariko baba bakeye mbega n'ivyashike ukabona umugabo wagiye kwifashisha undi mugore uzovyakira gute nkuko bibiri bivuga tudosepara tudohebana uje uwaka ubwo rundi mwandi n'ubwoko bwanje ari hano muri bibiri handitse byaramfashije cyane kuba naragize ijya deba basha ari ibintu je sigaye mfise mu mutwe bitazogira bimva mu mutwe ari hano basobe bambwiye yuko ngo Yezu ari hano yavuze ati ngo utandukanye n'uwawe ukaja kubana n'ubundi ubugize igicumuro habaye séparation divorce ukaja kubana n'ubundi ukaja kuba kugundi wawe divorce nimbi seulement si umuhebanye kumva atari infidelité habaye kuvangana divorce remewe niyo mvu yonyene niyo mvu yonyene yemewe muri bibiri none ko ivyo Yezu nigeze umugabo avanditse nje nkamuvanga arafise choix yo kuvuga ati ndakobari tubandanye arafise na choix kuvuga ati ntibikunda turahebanye bibiri ravyemera mbwira ibindi ngo sinkimukunda turahebanye n'amakosa n'icyaha vraiment umugabo wanje nakiri chic ndamuhevyoya mugabo yamvanze no akamvanga nkabimenya akabimenya ndashaka kumuheba tukahebana biranze muri Matayo ati biranditse ko umugabo bitagenze neza infidelité iremewe ko umuntu none kumenga bibiri rasovyera nkuko bari hano bavuga yuko ngo kenshi utandukanye n'uwo mubakanye mukagira divorce mukaja kubukana n'ubundi ubuze bwize igicacu busambanye yo muhebanya atari mudahebane mutafuyico divorce nimbe afitanye benshi bahebana kumva zitandukanye mugabo icemewe cyonyene nuko haba habaye infidelité ni aleta rero indirimbo yawe twitege izo bimeze gute mu rukundo nyene canke zoritambika izo bitambika izo ari ni rukundo wase kumbwira no vuga umubeje wawe ariko ndizere ko ari umubogara ni mwiza umukundiri kuntahura kunyakira uko ndi ibindi bintu mwiza niko kuntahura ko asa bose bashaka kuntahura mbega n'igiki hajyanye kenshi yagukoreye cufuha cyane oya n'est pas de genre kumfuisha naragufusha nari mbega hajyanye n'igiki wibaza ko umuhungu yagukorera cufuha jewe turaba
ibyo bakora byose kumenyana n'abakobwa cyane ntabyikunda no nibisanzwe kandi ndaganira n'abahungu mugabo hariho nivo yindi ubukora sarishwa ati allo ariko arasarishe garagabanya karire gabagabanya ubushuhe bwabaye bwinshi niba umugenzi wawe hari ahantu mutarenza nyine ubugenzi mugabo ubwiye ibindi bintu kibagira ko ufite umuntu musohokana mbe Aleta novuga uwo wundi wa mbere kugira mutandukane yari kosa giwawe twigeze dukundana yari good food for real ndabirimba mu ndirimbo ko namunye rimwe antangara rimwe mbandafashwe yo for real yeah utamu budakundanye umvura mukunze yeah good food nyene ntibiragushika arabizi none arabizi oya je murambona je arabizi yuko namuririmba indirimbo yeah Nere mubwiye gensora audio naramubwiye ko nasohoye indirimbo nigeze kumbwira kera mugenge yafashe nka blague rero mu 2020 desohoye namwandikiye namwe yandirimbo nayisohoye ngo ti urakora for real cyangwa nasanzwe afise ubundi afise n'umwana Ana baba bana wa mutu. Apana. Si vyiza. Bikomeye zamani. Bikomeye zamani. Ambwira afise umwana naho nye. Oya. Yari umusore. Akiri ku ishuri. Tukiri ku ishuri twese. Ariko warifuza ko yagutwara. Oya, gusa naravyumvira nyene. Uravyumvira. Kuko abakobwa iyo dukunze umuhungu turiyumvira twavyabana. Uravyumvira mu vyumva ati none umuntu tuvyaranye abana dosa gute canke bazobaho gute ubonye bidakika mu mutwe tushira pembeni ngari sawa avuga ati sawa turashobora gusohokana nizere yuko uyu muhungu yaryohewe cyane ariko ntiyavyakiriye nabi afise abana bangaye Mbona afise umwe mbe ico kibazo wagize canke iyo byo bintu byagushikiye n'abantu benshi bikunze gushikira burya abakobwa birakunze kubashikira birashobora gushika ugakunda umuntu ukavyigumizamo kanka bimubwira vyama vyabaye nivyo vyama vyabaye mbe hajyanye kugira ngo bigende neza n'igiki kiba gikeneye kugira ngo ushike ku cyubushaka mu busanzwe ubushaka ko mugenda n'ujya muhungu urazi ko abakobwa benshi bagira mariage n'abantu badakunda vy'ukuri for real ya benshi dukunda ntibabwira kubera ntimuvyemera mu mbaga ni blague canke mufatiye umukobwa neza nyironderera ni gute usanga tugende dusohokana n'abahungu qui ont l'audacité kudusaba ngo dusokane mbwa bamwe dushaka baratinye sibo dushaka none hajya none kugira ngo bigende neza none ga novuga leta umuhungu yogira iki cyangwa umukobwa yogira iki kugira ivyo bintu bwira batwarane bagombana couple yabo bimeze neza ku buryo udatwagwa n'umuntu udashaka utifuza urafise choix yo kumukira kuri kino mutavuga Cewe no kumanda biririmba je ndukugenda bivuga ndabiririmbye mba ndayikugiye uramaze kudiraga umuhungu apana kubimubwira ngo ndagukunda oya mugabo nyene nkabicisha pembeni nkamugurira nk'imbombo nkamugurira nk'ishugwe ngiye kwikora kandi muri kicinjira muri secondaire septième urabigira ko ati ndagukunda vraiment shuraga gushika muri 10e gushika naho vyanka ndahindura ishuri umuhungu yarakwagiye nakunze umuhungu atinya abakobwa yo monje yarabizi kuva muri 7e gushika muri 10e ati ngo ndamukunda uratse icyo kibazo nacigize kushikira ga leta ruguru kwibana gusa jewe niko sanzwe meze ariko sinigeze n'ubu niko bimeze nta kimwe wakoze nivyo nyenda kubwira gusa ibintu jewe niko meze Jevra abakobwa ni gake birangora kububahuka muratubabaza no abahungu ariko n'abahungu bubahuka none dufate yo tumbere nka Juma Jux professional yaza yuko yaraguca we ati ayo pipi we ngagikata oya nadi niyo mpamvu nuba nakunze umuhungu atinya ngo batinya babitse byinshi muri ariko nizere ko uyu unye muri kumwe ari wa wundi wewe uvuga ati nawe nyene ni okay question mark niko en fait utifuza kubishira ku mugaragaro canke utinya
tuvyihoze abasaga novuga yahukanye no musinyira ariko niba zikumeze neza mu rukundo Aleta ko turumva ko indirimbo ziwambo ndakoze urukundo cyane kubera indirimbo ziwa zirimwo arimo lyrics remereye cyane uvuga ukuntu uri wisanta muri kumwe ukuntu wiyumva muri kumwe novuga amajambo meza wifuza kumubwira ico wamushimiye narabaye direct mu ndirimbo sinashitse guca pembeni mugaretse karantu babimpoye bakambwira ngo vyari ko biryoshe iyo ndirimba mu migani kujya kwa bacancu ba Miss ntududurire ko ndavuga jewe mu buzima busanzwe ndadudura ibintu byo guca gute ndadudura okay je mu isanzwe sakubwira ngo direct ngo ndagukunda me ndagukunze atari vyi blague Miss yose ndabikwereka okay mais problème ya mashiki Miss yose namankunda ngo batinya imaze kubipima kangahe Aleta kwindudura kenshi kenshi baze kubipima kenshi Aleta nabaze kugerageza kenshi ariko abahungu kenshi bakamwe abahungu kenshi badaguca kibanza Aleta nikora afite babona umbenga ibintu by'ubusitani ndetse tumusani nta busitani kwinshi ufite ibintu by'ubusitani mu mutwe c'est pas vrai je de umuntu yitonda atekanye mwana mwiza mwana kudibana ego asenga cyane nikora mwana asenga cyane nk'uya Aleta gusa nyine babumbenga ndavuga ndatera inkuru cyane bakumbenga wapi Aleta karabesha ndadukunda atugira nka baba ni nka zatsinga tuvanga usanga yandahomvye ariko nizere yuko no wase kutubwira muri kumwe imeze fresh Aleta Aleta umega si wowe ushaka si wowe ukeneye wewe vyaraheze en fait vyaraheze ni mukiri kumwe ariko aratubesha indirimbo igena isohora wari mukiri kumwe ariko ubu ni mukiri kumwe iyo pole sana nanakimwe ni waratakaje umuntu uvuga ko ushaka mugabo no murokomanda n'umungu mwiza umukobwa azomuronka vraiment azotomboye right now rero Aleta ari wenyene none Aleta mu bisanzwe wewe wifuza umuhungu gutumira bameze gute abameze nkawe gusa guze utuntu duke afise utundi duke abameze nkujya yarameze gute yarateza ari mu beje ego no on beje no umuboga abbreviation boga yarateza yarameze neza sana ariko twizere yuko n'indirimbo ikurikira kumbe Aleta azoririmba nawe nyene wibaye ko Aleta afise ingeso yo kuririmbira abantu bahebanye uyaye nawe nyene uzoririmba bahebanye iyikurikira ni umuhungu wundi n'umuhungu wundi ndi ku ishuri ndi muri universite hari umuhungu nawe nyarateza Aleta akagenda aho kora katabia nawe sasa ukagara vizuri nawe ufanye umuntu atese umuntu none kunda bose nawe naye toka huko ico ngene ni single no check wari single ni single haje ngimbika nk'ibiri ntasokana bwawe mutipe nyene yene mutipe nyene anyegera nyene yarafise une façon yanganiriza nyine yari romantique sérieusement nta muntu ari romantique nkawe ndigira mbona mundi mugana ntibyakunze kudukundana umugabo ndavuga nti nteza kwandika nteza kumwandika byose bishyira mu ndirimbo Aleta ibitahundiye byose ndabyandika jewe numva so indirimbo ntutubeze ngo umuntu dusohokane abo umuntu biba byarase aba ari byarase hari inyuma ariko kumbure azogiraho azoririmbira umuntu azo bari kumwe tubyitege ko gikora wa mariage nk'umunsi wa mariage zori chic so biteza sana mbega ni Aleta umuntu wifuza kugufasha cyangwa wifuza gufata mugongo Aleta bigenza gute gusanga he Instagram yawe Facebook yawe navuga YouTube yawe channel yitwa gute izina ryanje ry'ubu artiste ni Aglaé Aleta donc yaba Instagram yaba YouTube yaba Facebook ni Aglaé Aleta ego zose Instagram Facebook ni Aglaé Aleta izina rigoye cyane abavyeyi bari kwisi ego wow umuvuga byaramugora kuguhamagara oya yaguhamagara gute ubuze nka dukundanye gutuma amagara Aglaé Ncamwita mwishana mwewe zamwishana mwita gute ni Aglaé rero kumbure ubwira ko tugira akakapera kidogo ikindirimbo ya kindirimbo okay Basha ndamukunda akanyemerera niwe nkunda niwe nkunda
niwe nifuza dawe nawe ng'umukobwa wanje azorongorwa n'abatunzi batazi urukundo none jewe ngirente ndeka mawe nikendere ndeka dawe nikire narabonye uwo mutima wifuza nujya nyene singisubira inyuma nujya nyene niwe nkunda niwe mukunzi wa Buja Hit TV mukunzi wa Aleta sivyo none yes umuntu kwera afise amahigo aririmbye niwe ndirimbo itasa sana ni indirimbo gisha cyane Aleta nayumvise rimwe ndayikunda akoze nifuza niko notumira umuntu wese yakora kurikirana kino kiganiro agende kuri channel YouTube ya Aleta Aleta agire subscribe yes like comment hamwe na share utangize novuga mugenzi wawe werekana novuga ingabirano ya Aleta wisambagaze novuga wisanzaze hose abantu bose novuga umuryango mu nshuti na bumutatu nanye bose ubahereza indirimbo ya Aleta avuga ati niwe yifuza Aleta amajicho nifuza wewe yuko ukushikiriza indirimbo ya Aleta ukashikiriza abantu bose ivyo na Aleta ushimye cyane kandi Aleta nakoze namwe nibazo bibiri wibuka na kuba DJ bibiri wambajije bibiri wibuka na kuba DJ wambajije ibintu byinshi wambajije hig wambajije aho abantu bonsanga urambaza iby'urukundo wow kenshi ngunze kubibaza kenshi bamenye ibyo byatumye aba interesse ariko twabimenye ni iby'urukundo n'ahantu bamusanga ariko ntacyo kumbere bizogenda neza hama Aleta ndaguhaye ibibazo birishaka umbaze ibyo ushaka wewe ibibiri ndakubaza cyangwa ndakubwira siti umbwira umbaza uturi gishaka ndakubaza je ndafise ikibazo okay reka ndakubaza urifuza ko umuziki ndundi wotera imbere cyane gose sure cyane gose urakunda umuziki ndundi cyane gose okay ikindi cyangwa igice cya mbere cyane bibiri ikindi uko ukora iki kugira umuziki ndundi utera imbere ndiko nkora kugira ngo umuziki wacu utere imbere niko ntumira abaririmbyi bose batandukanye nkuko dufise projet muri Buja Hit yo guhamagara umuririmbyi wese nuvuga haba muto haba mukuru haba wawundi abaye haba wawundi abihevye bose barafise kibanza hano cyo gituma uvuga ati bose ingabirano zose zo mu Burundi haba uririmba cyangwa ugifise ingabirano zitandukanye arahawe ikaze hano cyo gituma ndukunda vuga ati ivyo niko ndakora niko bose no baha ibiganiro kugira ngo bashikirize itama zabo kumbure umurundi ari mu mahanga amenye yuko ari abarundi ngabashowe bakeneye uburyo kugira ngo babateze imbere ndifuza yuko ubandanya wibuka yuko twese tuko turagwana kugira dushike hajya hano kandi ni twatera imbere uzoguma ufise umutima nyene gushaka gufasha abantu ko benshi muri twebwe duteye imbere murakoze kwibagira turakunze kwibagira tugatanga gufatana nabi gufata abantu bakiri hasi ndifuza ko bagomana umutima ufise cyane gose Jace bakuzi ba Buja Hit bakubwira ati ngo kanyoshe nigahora mwita moto kumwe na Aleta ngo niwe wenyene ni burya nyene ujya mugabo wiwe nuvuga ujya mushiri wiwe cyangwa ujya mu subscriber wiwe niwe nyene akunda gusa cyangwa wa umuryango wiwe cyangwa ujya mu brother wiwe cyangwa ujya mu sister wiwe niwe nyene akunda naje nkunda mwebwe bakunzi ba Buja TV ndabakunda cyane murabizi yuko nagotagira kugira ngo nituba ntuvuga tumemugira irungu cyane tugerageza ko rondira ibiganiro byinshi bitandukanye dumagara ba Aleta tukamagara benshi baririmbyi benshi babaryohera bivanye n'ubuso ubukunda tuzosubira rero inshallah imari kunze yari kumwe na Benny Beyond Camera Juma Just Professional. Bye.